Bonke yatwigishije 89 kuri ETS Kamenge. Je maze iminsi ndi mu by'ubutumwa bwiza. Nari mu gikorane ca Renal Bonke. Nta gikorane kiraba kinini nk'iki Bujumbura. Je naba mu Kinindo, sonorisation yava kuri ETS Kamenge dusanga mu Kinindo. Renal Bonke aherutse kwitaba Imana mugabo yarakoreye Imana. Cyo gikorane kinini cyabaye hani Bujumbura niturasubira kukibona. Yaduciriye umugani rero ngo umunsi umwe ku kiraro hariko haca kw'inzovu. Inzovu murazi ko ari igikoko kinini cyane. Kuri iyo nzovu ku gutwi kw'inzovu hari hakanyegeri furumi. Ako gafurumi kari kaza ubwenge rero inzovu n'agafurumi ku gutwi biriko birajabuka ikiraro kiranyiganga. Hanyuma kakanyegeri kari ku gutwi kw'inzovu karayongorera ngo jewe nawe turanyigangije ikiraro. Erega ntiyavuze ngo wowe nanje, yavuze ngo jewe nawe, moi et toi. Agafurumi kanyiganza ikiraro kubera iki kicaye ku gutwi kw'inzovu. Ndakubwire wicaye ku gutwi kwa Yesu. Nimwabyumvise. Turi abantu batoye hano Bagotha Church Rohero. Uri umuntu mutoye icara ku gutwi kwa Yesu ibiraro binyigange. Ibikomeye bizoba. Ndababwiye nk'abashitsi baje bararaba ati rishengero ko ari ritogabasha ahantu hariho. Ndababwira turi kumwe na Yesu tuzonyiganza ibiraro. Turi mu muryango wa Mana data wa Aburahamu wa Isaka wa Yakobo wa Yosefu wa Yesu wa bizera ibitangaza bizokoreka. Abo tumaranye iminsi rero barazi sujet turiko urukundo rw'Imana. Ni sujet nini cyane. Uno musi turaja kwigira hamwe adresse ahantu urukundo ruba. Ni hehe? Twaravuze abantu benshi twigira ko tugeze kuwitwa Aburahamu. Aburahamu yizeye Imana ibimuharura ko ngukugororoka. Abo twita ba ero muri Bibiliya umwe wese afise ikintu kimuranga kurusha ibindi. Aburahamu arangwa n'ukwizera. Kwizera Imana iramubwira ati va mu gihugu cyawe, va mu bwoko bwawe, n'ubwa gatatu va mu nzu ya so uje ahantu nzokwereka. Mwiyumvire umuntu yakubwira ati imuka uve mu Nyakabiga ahantu uba ugenda ahantu nzokwereka. Ugiye gufata transville, umushoferi wa transville aramubwira uti reka dupakire ibintu hari ahantu tugiye kuja ndaje kukubwira sindahazi. Aburahamu icyo cyambere aragikora. Abo umuntu yizeye abwiwe n'Imana arumvira. Imana iramurabira avuga ati uyu muntu aranezereye, araduga gushika ahinduka umukunzi w'Imana. Ntiyaba umukunzi w'Imana gusa, araba umukunzi wa mbere w'Imana. Hanyuma araba aho tuza kuvuga uno munsi rero sekuruza sogokuru papa wabizera bose. Mwabyumvise? Turi abana ba Aburahamu atari uko turi Abisirayeli mugabo kubera twabaye adopte muri famiye y'Abisirayeli biciye mu rufu no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Yavuga amen mudatinya. Ikintu gikuru kidukoranije du celebre chaque dimanche ni independence y'Abakristo bibuka urufu no kuzuka. Iyo atazuka ntacyo twari kuba tumaze. Iyo atazuka ibyo tuvuga byacu byari inyuma y'abandi bose, kuko abandi baraprofita iby'inosi, bagaprofita igiturire, bagaprofita ibintu bigaragara hano. Mugabo twebwe ibyo byose twarabihevye kubera yapfuye ntahereyo yazutse. Tuzi ko naho twopfa tuzozuka. Aburahamu rero niwe sogokuruza.
adresse rero nifuza kubereka y'urukundo ahantu ruba uno munsi. Urukundo ruba mu muryango. Mwabyumvise? Turaza kuvugana umuryango. Hariho Imana Data, muga hariho n'abasogokuru n'abasogokuruza mu kwizera. Uwa mbere munsi y'Imana ni Aburahamu. Umuryango ni ikintu gikomeye. Muze murabe umukobwa mwahora mugendana mukina mwariganye, umunsi presence mu fiancé wiwe hari ikintu gihinduka. Hari indi etape ashitseko yuko atanguye utumenyetso tukubaka umuryango. Muze murabe ku munsi wa mariage, umuntu mwahora mukina na mugendana, uwo munsi wa mariage aba ari umuntu adasanzwe. Abantu bose bakeneye kumuraba. Muze murabe turiko turigisha amasuje maze imyaka nja mu makamp mu ma rencontre y'abajeune mu Burundi n'ahandi. Utanguye suje y'urukundo, utanguye suje ya sexualité, abari basinziriye baca bikangura. Ayandi masuje yose uravuga abantu bakasinzira. Mugabo utanguye kuvuga ivyo bintu bijanye n'urukundo na sexe n'umuryango, abantu barikangura. Kubera iki? Kubera yuko umuryango ni ikintu gikomeye cyane. Niyo adresse y'urukundo. Niko Imana yabipanze. Ngoma ngore butoyi muhagurukiye na Adronis. Aba n'abatumire banje n'abashitsi. Chaque dimanche mwe wese bafise abo yatumiye. Je natumiye ijya couple, hani indi couple ngahe imbere. Mwazanye n'umwana namwe muhaguruke batumire banje. Blandine uwo turi kumwe kuva ishengero ritangura, mbwa yaramaze iminsi atari hafi. Yatuzaniye n'umushinga ntahe. N'umwana yagiye muri Sunday school. Urumva bagira ubuntu ko batumiwe na pastor, abatumiwe na Diora mwihangane, n'abatumiwe na Jessica mwihangane. Mwabanyakiriye none mwakomera abasabashitsi banje. Mwishari mari bahezagira. Butoyi yahagurutse ava muri leta ya Oregon aux États-Unis, aje hano mu Burundi azanywe n'ikintu gikomeye cyitwa urukundo. Muribuka tumwerekana ngaha mu kwezi guheze akiri célibataire. None ubu iryo zina ryaramuvuyeko, ubu ari marié na Adronis. Urukundo rwaramuhagurukije afata indege amara iminsi biri mu nzira. Mugabo si ico gihambaye gusa, afise akazi hariya, afise umuryango, afise ibintu byinshi, niyo ubuzima bwiwe buri. Mugabo yarabisize byose aza kurondera Adronis mu Burundi. Mwumvise urukundo igene ruzimvye. Mbwirira mugenzi wawe urukundo rurazimvye. Reka dusome. Duhere mu Baroma igice cya 4 ku murongo w'13. Abaroma igice cya 4 ku murongo w'13. Tugiye gusoma ku nkuru ya Aburahamu. Twaramwize ko mugabo wiga kuri Aburahamu ntiwoheza. Ngiye kumubereka nka papa, nka sogokuru, nk'umuntu yaduciriye inzira ikomeye turiko turacamwe no munsi. Ndaza kubabwira umuryango icarico. Abaroma 4:13 ku murongo gushika ku muri 24. Umuntu afise amaso meza ansomere tujane. OK, merci. Byagezwe Aburahamu yasezeraniwe canke urubyaro rwiwe bazoragwa isi yose, ariko ni kugororoka kuva ku kwizera. Abizigira ibyagezwe iyo baba aribo baragwa, ukwizera kuba kwarahindutse ubusa, ibyasezeranywe bikaba bititutse. Kuko ibyagezwe bizana uburake, ariko ko ibyagezwe bikari nta gicumuro kiba kiriho. Nico gituma
ibyo byavuye ku kwizera ngo bibe iby'ubuntu kugira ngo ku rubyaro rwa Aburahamu rwose ibyasezeranywe bize byabe bihamye atari abibyagezwe gusa ariko n'abo kwizera kwa Aburahamu niwe sogokuruza wa twese. Mu nyonga z'iyo yizeye nk'uko byanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi, niyo Mana izura abapfuye kandi yita ibitariho nk'ibiriho. Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe urubyaro rwawe niko ruzongana. Kandi ntiyagabanuka ko ukwizera, yitegereje umubiri wiwe umaze kuba akaheze, kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe, na Sara yari yaraciye. Ariko yiyumviriye icyo Imana yamusezeraniye, ntiyakekeranishwa no kutizera, ariko aremeshwa cyane no kwizera, ahesha Imana icyubahiro, amenya neza adakekeranya yuko icyo yasezeranye ishobora no kugikora. Nicyo cyatumye bimuharugwa ko kugororoka. Ariko ntibyandikiwe we wenyine yuko byamuharuwe ko kugororoka, ariko no ku bwacu bizoduharugwa ko ntako, kuko twizeye yazuye Yesu umwami wacu imukuye bapfuye, yatangiye ibicumuro byacu akazugwa kugira ngo dutsindanishirizwe. Amen. Reka duce dusoma no mu itanguriro duheze amace tuganira kuri aya majambo. Ihamagarwa rya Aburahamu igice c'12 mu itanguriro. Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu no mu bwoko bwanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. Umurongo wa 2, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, zoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi bazogire umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango. Muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izohega umugisha. Amen. Aburahamu ahamagagwa ava ahantu hagoye mu gihugu kitazi Imana, kominote y'abantu batazi Imana, ahantu bamaze kuba develope tekinoloji mugabo n'ubupfumu n'ibindi vyose. Papa wiwe yari très impliqué muri ibyo bintu by'ibigirwamana. Aburahamu rero Imana imukuraho nyene ngo vaho munzu, vaho hantu, hari icyo nshaka kuri wewe, ariko ubanza kuva. Shengero ry'Imana hari ibyo Imana ishaka kudukorera individuellement, collectivement et comme nation. Igihugu cy'u Burundi, condition ya mbere no kuva mu byo turimo, no kuva mu kwizera guke, no kuva mu kudatahura, no kuva muri iyi marche sur place. Namambwira abantu igituma tuguma mu ngorane nk'izi turimo no munsi nuko tutiga ngo twunguruzwe. Kera twariga konkuru ikatugora, nzi umuntu ahantu nakuriye yakoze konkuru nationale inshuro 6 vyanka ayitora ku nshuro 7. Abantu ariko barakuru nibazi cyo bitwa abanyagihugu hari abatazi igifaransa bavuga ngo punkuru. Ico kintu cyaratuma abantu badura basubiramo. Igituma tutavansa mu nzira y'Imana kenshi tuguma tudubura. Nitwiga ngo twavanse tumenye. Aburahamu yabwirizwa kuva aho hantu. Iyo akagumaho muri ibyo bigirwamana nuko kutamenya, umugisha ntiyari kukubona. Icambere twohera ko niki, hari ibyo Imana igusaba kureka, hari ibyo Imana igusaba kuvamwo. Kamenyere ibintu byo mu muryango vya karonda, ibintu wabaye mu buzima bwose n'ahantu wabaye igihe cyose. Ini wacu turi abantu bakunda gatongo n'agataka n'inzu, umuntu umubwite imuka yumva umengura nukuboko uciye. Nabonye mu bindi bihugu vya Buraya abantu nashobora kuguma bahahandi, aravuga ngo ngiye kuraba yandi ma opportunité, ngiye kuraba ibindi bishasha, akimuka ahantu yabaye. Bavuga nk'abanyamerika imyaka 6 ibikwiye ahantu umuntu yabaye ko ivyaho kuri kwaho yamaze gukumenya, agiye kwimuka karaba handi.
mugabe ni wacu umuntu avukiraho akigiraho agakoreraho agasaziraho agahambwa ngaho. Aburahamu yabwirizwa kugenda d'abord. Mu cyumviki cya mbere hari ibyo dusaba tuvaho turi, tuve muri ijya mentalite burundeze, bijya bintu twamamwo twamenyereye. Hari ibyo tuvuga ngo ibi ni iby'iwacu, watevugira iby'iwawe atari iby'iwawe ukama muri bya bindi. Hariho ivyiyumviro twamamwo tubwirizwa kuvamo. Haleluya. Hari amasezerano dufise nk'igihugu kugira kunde tubwirizwa kunguruza. Ushobora kutimuka physiquement, ukimuka ta façon de penser, ta façon de voir les choses, ukuntu reagisa, ukuntu wiyumvira, ukuntu umeze. Hari abantu bamenyereye bavuga ngo jewe nikomeze, ngo na papa niko yarameze, ngo na sogokuru numvise yarameze uko, twebwe niko tumeze. Uri Aburahamu, va munzu yaso, ntukiri nka sogokuruza ntare rushatsi cyambara nama yararenganye. Ubu ni wewe udiringa n'Imana. Iyo Aburahamu yari ko arumva ijwi ry'Imana, aranturu ntiyari kwiravyumva. Abantu bahawe umuhamagaro n'Imana, turabwira abantu ibintu tukabereka bakavuga ngo nabyo tubona. Nawe rero waronse umuhamagaro, ntuze witege ko ivyo ubona abantu bazobibona. Tu avances et les gens vont suivre. Nabonye ntangura ibikorwa by'Imana hano mu Burundi, nkabwira abantu ibintu abantu batavyumva. Nasavye maze imyaka 26 tugize mariage, nasavye mon comité de mariage ko bompakanya kugira nshobore gushimira abantu. Baravuga ngo nibirabaho, ugira mariage ntavuga. Ndabasupliye mugabo kubera baranyankiye comité ranka nshango mampoze kuri mariage. Aujourd'hui abagira ubukwe bara samedi passé nari ahantu nari gushingira, mfise abakobwa benshi. Samedi narasohoye umukwe yararonse ijambo, nca nibuka iyo 26 ans ko narisabye bakarinyima. Umuntu azoje Imana iri, hari ibyo abona, hari ibyo asaba, abantu ntibabibone. Nibaza ko ari jewe famille yanje twaratanguye guca ku mazi, guhamba no guca ku mazi rumeme juru. Ubu bariko barabikora i Bujumbura. Aburahamu yabwiwe ibintu atawundi arabibwirwa. Vaho hantu ugenda hano nzokwereka. Aragenda aremera. Umuntu azobera ko changement. Abantu babakala sizo ko navuga mu ntuze. Abantu changement zibera ko n'abantu bumva ibintu bwa mbere. Malheureusement muri culture yacu ugize ikintu abantu batari bwagire, abantu baragutwenga. I Burundi umuntu abwirizwa gusaba irembo, gukwa, kugira mariage, gutwikurura. Ubasigaye bagira imanza 5 ku munsi umwe. Mugabo basi bishika ibyo abandi bakoze nanjye ndabikore. Nta wogira bishasha kuko abantu bo mutwenga. Twambara kugira abantu ntibadutwenge, dufungura kugira abantu ntibadutwenge. Nico gituma duteka Yesume twabuza amahera kugira abantu ntibadutwenge. Aburahamu yakoze ibintu bwa mbere. Vaho hano. Imana igiye kuduhezagira nk'abarundi. Imana igiye kudukoresha nk'ishengero ry'Imana. Nitubeho nguko abandi bari babayeho. Icyo ni cyambere kuva hano. Ahantu rero uzogenda nzohakwereka. Umurongo wa 3 urakomeye. Nsomye mu Cyongereza usanga ivuga ngo I will inshuro 5. Nzoguhezagira, nzokwereka, I will inshuro 5. Rero ndababwire suje ikomeye iraho hantu. I will. Imana iri kwiravugisha umwe wese muri mwebwe. Difference nini yawe nuko muganira n'Imana niyi ushaka kubibona. Mana mpezagira nkorera Imana. Mana mpakazi nje ndagutangira. Mana mu mwana nzogushima, nzogushingira intaha. Rero Imana ndisuko bigenda. Ivuga ngo nyumvira I will. Nimwabyumvise. Wewe ukora iki gusavye, ibindi muzohurira imbere. Ingorane nyinshi dufise tuyiha amakondisiyo. Mana ninatora iki kibazo nzogukorera. Yo yivuga ati genda unkorere nzoguhezagira. I will inshuro 5. Niko yabwiye Aburahamu. Abwirizwa rero guhaguruka, ahagurutse kuri iyo future. Twebwe dukunda présent, dukunda ibigaragara. Ninde muri mwebwe adafise isezerano ryo Imana izomuhezagira? Nta numwe. Jeremie 11:29
imigambi mbafiseko. Ibibwira wewe umuntu wese ari hano, imigambi ngufiseko nta bibi nta byago nshaka kugirira neza. I will. Mugabo we difference cyo vuga uti Imana nta kana mfise. Iyo yivuga ngo nzokugira sekuruza w'amahanga, isi yose izoheza gigo, ariko je nta kana mfise. Murumva difference uko ningana. Nzoguha abana bangana n'umusenyi n'inyenyeri zo kwijuru, ariko ndashaje. Sara igihe yahamagagwa irave 75 ans, Sara yarafise 65 ans. Yaraciye. Bibiri ivuga ngo mu Kirundi byari byararenganye, nta espoir yo kuronka umwana. I will. Imbere hari Isaka, mugabo wundi akabona ubugumba. Différence ni le présent et le futur. Nzoguhezakira uruvyaro rwawe, abana bawe abazogukomokako, ahubwo sabo gusa n'isi yose. Ariko gamana wihenze address. No, I will. Aburahamu arumvira Imana, iramwereka igihugu. Aburahamu arumvira Imana, iramuha umwana. Uwo mugisha yaronse mu nyuma wabaye mwigeragezwa wa Isaka. Isaka nyene rusha chapitre 22 ivuga ngo Isaka nyene ukunda mumpe. None wari wavuze ko uzohezagira biciye mu ruvyaro. Yes, I will. None ugomba tumwice. Yes, I will. Nzoguhezagira umugabo banza wumvira uyu munsi lo présent. Iriko iravugana natwe nk'abarundi, amasezerano Imana yatanze kuri kino gihugu ntiyabesha. Nzobahezagira. Hari ico mubwirizwa gukora. Nababwiye ko context ari umuryango. Umurongo w'14 utangura avuga ngo abizigira ivyagezwe iyo baba ari bo baragwa. Ukwizera kuba kwarahindutse ubusa. Si Aburahamu gusa, hariho n'abantu bizigira. Bicaye hano muri no rusengero no munsi bari n'ahandi, abo bantu Imana izobahezagira. Umurongo w'16 nico gituma ivyo byavuye ku kwizera ngo bibe ivy'ubuntu, kugira ngo ku ruvyaro rwa Aburahamu rwose. Si Isaka wenyene, ni ku ruvyaro rwa Aburahamu rwose. Ni kuvuga uhereye ku Bisirayeli ugaca no kubasa nabo. Aba bantu bakunze ukuza n'urufu no kuzuka k'umwami, twahindutse nk'Abisirayeli, natwe turabuzukuru ba Aburahamu ku ruvyaro rwa Aburahamu rwose. Aha turimwo. Reka tubandanye uwo murongo urakomeye w'16. Ivyasezeranywe bize vyame bihamye, atarabi byagizwe gusa, ariko nabo kwizera kwa Aburahamu niwe sogokuruza wa twese. Aha harakomeye. Aburahamu kubukwizera yabaye sogokuruza, yabaye papa. Turi mu muryango, turi muri linye ya Aburahamu mu buryo adoptif bw'Imana, mu buryo bw'amaraso, kuko Yesu yaciye muri kujya kumvira kwa Aburahamu. Aducira inzira, aduha amaraso yiwe tuyanywako. Bugiye tugize sende ni image y'amaraso tunyoye akinjira mu yacu, tukabumwe na Yesu, tukabumwe na Aburahamu, tukabumwe n'Imana. Abizera bose twabaye abo mu nzu ya Aburahamu. Umuryango rero ni ikintu gikomeye. Turi muri uwo muryango wa Aburahamu, umuryango w'abizera. Umuryango niyo adresse y'urukundo. Urukundo Imana yakunze abantu yarucishije mu nzira ya Aburahamu y'ukumvira no kwizera, mu Bisirayeli, mu cunguzi wacu Yesu Kristo. Hanyuma Imana iradushikira, urukundo rubona adresse rwa Teresa mu mitima yacu twese biciye muri uwo murongo. Nico gituma Aburahamu akomeye gose. Ntitumuvuga nk'umuntu, ariko tumuvuga muri iyo nzira y'umuvyeyi
mu nzira y'Imana. Reka ndababaza ikibazo. Muri Matayo 6 ku murongo w'9 na hantu twese twabwirizwa kuba tuzi aho tuvuga ngo data wa twese. Abigishwa baramubaza bati twigishe gusenga. Arababwira rero ati faso muzoke skelete y'amasengesho nuko imeze. Nimwatangura muvuge muti data wa twese. Nababwiye umuryango urangwa na papa, utangurwa n'umupapa. Ibintu biriko birahinduka ku isi, mugabo principe z'Imana ziguma ari zazindi. Hari abantu bakunda makuru nkaje, hirya yeje mwabonye ikintu bafishije, Banque Mondiale yahagaritse imfashanyo zose yahoriha Uganda, igihugu c'ababanyi ngaho, kubera iki president wa Uganda akoresha ama principe y'Imana yasinye itegeko contre l'homosexualité. Banque Mondiale yarayidesize ko ihagaritse amafaranga yose Uganda yaronka ihawe na Banque Mondiale kubera le president yahagaze. Sinukwanga gusinya gusa, yaremanze n'ubu muzobona ama discours yiwe president avuga ati ibi bintu twebwe ntituvyemera. Ahagaze ku ma principe biblique. Jewe nakoranye i Kigali n'umuntu yiganye na President Museveni bakiri Tanzania, bari kumwe barongoye groupe biblique muri université. Afisa ama principe yakuye muri Bibiliya, aranga kubisinya. Ubu na karorero après le Burundi, muzuko abarundi turabambere twahagaze ku ma principe y'Imana, ibintu turavyanga ku mugaragaro, muri constitution yacu nta birimo. Ubu rero isi igeze ahantu yemanga, bimwe twabivuga dutevye ntidutwara umwanya, mugabo biri mu masigne d'etat, turi mu bihe by'iherezo. Ubu no munsi ugiye ku isi waja muri izo monde de l'Occident za Amerika n'ahandi, bari ku ma principe akomeye yo kwiyerwanya n'iyirinye y'Imana na Aburahamu na Isaka na Yakobo na Yosefu na Yesu. Abantu dukunda kwiga Bibiliya muzorabe base ya Bibiliya yose ni igitabo cy'itanguriro. Ibice bibiri vya mbere by'itanguriro Imana iri kwirarema, ishizeho umuntu. Igice cya gatatu umuntu arayigararije, habandanya ama evenement yerekana ububi bw'abantu jusqu'au point culminant, le chapitre 11 de la Genèse. Bashaka kwironderera izina, bubaka umunara ngo bashikire Imana. Aha n'ahantu hakomeye abazo kwiga Bibiliya. Ibice 11 byo muri byo muri Genèse, Bibiliya yose ihagaze ku itanguriro. Les chapitres 11 za mbere zerekana ama evenement ivy'Imana yakoze, ishiraho umuntu, hanyuma umuntu aragarariza, ashika avuga ati Imana sinkigukeneye ngo manirondere rindi zina, aca yubaka umunara. Imana ngo icirururuka iravuga ati tugende. Nabo bakorana baramanuka baza kuraba ico abantu bakoze ku isi. Au chapitre 11 basanga umuntu yirondereye izina, yubatse umunara, rega yashitse kuri. Muzi ko bakoresha ibibuye bya 11 tonnes. Ukibaza ukuntu babigira tabi machine bafise niki, mugabo barubaka gushika Imana ishituka na protocole n'abakorana tugende kuraba. Bashitse basanga umuntu erega yoshika kubikomeye. Murazi chapitre 11 verset 6, Imana iravuga ngo ibwira nabo bakorana ngo ngo mbonye ko nibaba umwe icyo bashaka cyose bazogishikako, icyo bagambiriye cyose nta kizobananira nibaba umwe. Imana rero ikigira iturufu abakolonisateur bakoresheje, diviser pour régner. Imana kugira ishobore kuganza abantu ikiraba diviser indimi. Vuga Ikirundi, vuga Igiswahili, vuga Icyongereza, indimi ziraza ku isi, Imana birabashoboye. Iravuga ati rero ikintu ngiye gukora, je vais créer une nouvelle nation à partir d'une personne. Le chapitre 12 twasomye itangura ritanguye bishasha, iri identifier mu bantu bose barahirabona Aburahamu. Ndabona umutima wakakomera nk'uwa Dawidi, umuhungu yitwa Aburahamu. Mukiramubwira ati rero vayo, va muri abo bantu, va muri iyo mentalite, va muri ibyo bintu menyereye, va muri ibyo byaso nabi wanyu. Hari ikintu ushaka gukorana nawe, hari ahantu nzokwereka, hari ibintu tuzokwikorera jewe nawe turi kumwe. Bonke yatwigishije 89 kuri ETS Kamenge. Je maze iminsi ndi mu by'ubutumwa bwiza, nari mu gikorane ca Renal Bonke. Nta gikorane kiraba kinini nk'iki Bujumbura. Je naba mu Kinindo, sonorisation yava kuri ETS Kamenge dusanga mu Kinindo.
Renard Bonke aherutse kwitaba Imana mugabo yarakoreye Imana cyo gikorane kinini cyabaye hano i Bujumbura ntiturasubira kukibona. Yaduciriye umugani rero ngo umunsi umwe ku kiraro hariko haca kw'inzovu. Inzovu murazi ko ari igikoko kinini cyane. Kuri iyo nzovu ku gutwi kw'inzovu hari hakanyegeri furumi. Ako gafurumi kari kazi ubwenge rero inzovu n'agafurumi ku gutwi biriko birajabuka ikiraro kiranyiganga. Hanyuma kakanyegeri kari ku gutwi kw'inzovu karayongorera ngo jewe nawe turanyigangije ikiraro. Erega ntiyavuze ngo wowe nanje, yavuze ngo jewe nawe moi et toi. Agafurumi kanyiganza ikiraro kubera iki kicaye ku gutwi kw'inzovu. Ndakubwire wicaye ku gutwi kwa Yesu. Nimwabyumvise turi abantu batoye hano Bagotha Church Rohero. Uri umuntu mutoye icara ku gutwi kwa Yesu ibiraro binyigange. Ibikomeye bizoba. Ndababwiye nk'abashitsi baje bararaba turi shingiro ko ari ritoga basha ahantu hariho. Ndababwira turi kumwe na Yesu tuzonyiganza ibiraro. Turi mu muryango wa Mana data wa Aburahamu wa Isaka wa Yakobo wa Yosefu wa Yesu w'abizera ibitangaza bizokoreka. Nabonye ibitangaza damavi. Nabonye ibitangaza murankoza gushinga intahe. Papa wanje ntiyaciye mu ishuri hari mu myaka ya kera ntibiga. Papa wanje yagiye mu modoka ubwa mbere arije ndayimutwayemo. None je namurihiye ntararonkiye wanje. Ndababwira Imana yangiriye ubuntu si imodoka gusa n'indege narayigiyemo. Uri kumwe na Yesu ibyo papa atashitseko urabishikako. Ibyo muri famille bitari bwashoboke c'est possible. Ja ku gutwi gusa widodere wirire lift ku gutwi kwa Yesu. Ucumubwira uti oya wowe uzobe ndavuga uti wowe nanje nuzovuga nk'akanyegeri kavuze ngo jewe nawe turanyiga. Uzomubwira uti Yesu wowe nanje turaronka promotion. Wowe nanje turaronka akazi. Wowe nanje turaronka inzi Bujumbura. Twe n'Abagotha hano tuzoronka ishengero ryacu hano Bujumbura. Ashaka gusa kubiro marka ko ari we yabikoze. Icyatumye Geneza 11 baho nuko bashatse kwironderera izina. Iyo bacuba ku munara bawubatse mu izina ry'Uhoraho Imana ntiyari kuwusambura. Ingorane dufise ushaka kwigurira inzu mwirohero kugira uronke izina. Izo iguha ikiriri ni wavuga uti wewe nanje twaronse inzu ikiriri. Ingorane hari niyi wewe kubw'ubwenge bwawe uronka master. Kubwa Yesu nawe muzoronka masters. Kubwa Yesu nawe we muzoronka PhD. Ico ni kikeneye yari kuba yaraguhaye indege uno munsi. Mugabo iyo ndege yo havibi yiwawe. Iba yiwawe ukamwibagira azoza ayiturire. Azoza ayisambure. Ibintu byinshi niturabishikako kubera ntiturashika kuri iyo etape y'ukumenya ko ntaco twazanye ntaco tuzotwara ntaco dufise atarisho yaduhaye. Amafaranga ufise yose nayuhoraho. Inzu ufise Bujumbura si yiwawe niyuhoraho. Mukobo ubwiza ufise subwi wawe yarabugutije ngo bube turube igikoresho mu bwami bwayo. Nimba wobwira umuntu akakumviriza kubera uri mwiza bikoreshe ko bwicubahiro c'Imana. Nimba yaguhaye ubwenge nka Paul tumaze imisi twiga Acts of Apôtres. Paulo Imana yamuhaye ubwenge ubwiza indani. Hari abidaha ubwiza bwo hanze igaha ubwiza bw'indani. Paulo yarazi ubwenge ku buryo budasanzwe arabukoresha yandika ibitabo 13 la moitié du Nouveau Testament kubera intellect yiwe. Amafaranga, impuzu, ubwiza, ubwenge ivyo byose ku bwicubahiro c'Imana. Aburahamu aha vyose Imana iramuraba ibimuharoka nk'ukugororoka. Acaba sekuruza abapapa abadata aba mu murongo w'abizera. Muzobona imirongo myinshi ishika 27 muri Bibiliya aho mubona izina rya Aburahamu aguma garukwa ko avugwa ku kwizera ninge ndari sekuru ari sogokuru
watwebwe turi hano no munsi kubera yizeye Imana ikibimuharura ko nk'ukugororoka. La verset 18, Aburahamu yizera yizigiye ibitoho kwizigirwa ngo abe sekuruza w'amahanga menshi. Ni ibintu bitari gushoboka. Ukwizera rero ni iki? Ukwizera terme zoroheje ni ukwemera ibintu bitashoboka ko bishoboka kubw'Imana. Mwabyumvise? Ukwizera ni ukwemera udakekeranya ukavuga uti yes, ibintu bizokoreka, atari kubw'ubwenge na tekinoloji yo ku isi cyangwa ubutunzi buhari mugabo kubw'icubahiro cy'Imana. Aburahamu yizera ibito kwizegwa, niho yaciye abasekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuze ngo uruvyaro rwawe niko ruzongana. Yaciye aba rero umuvyeyi w'abantu bizera bose. Dusimbe kuri 22, nico cyatumye bimuharurwa ko nk'ukugororoka. 24, ariko no ku bwacu siwe wenyine rero. Uyu munsi natwebwe twizera turashobora kumera nka Aburahamu. Mbwira ndababwire rero, mbwirira uwo mwicaranye uti urashobora kumera nka Aburahamu. Inzira nimwe niyi, ni ukwizera. Ivyari impossible ukamenya uti kubw'Imana n'icubahiro cyayo n'icyo ishaka gukora ibintu birashoboka. Jewe rero nzoca ndoda lift ku gutwi kw'iyo Mana n'umwana wayo vuge ni twabishoboye. Erega hari aho dushinga intahe tukavuga uti twabishoboye, mugabo iyo ntahe niguma igaruka ku cubahiro cy'Imana. I Burundi igiye kudukoresha ibikomeye, ariko nitwava muri zigzag, muri marche sur place tumaze mu imyaka, tuze tuvuge tuti n'uhoraho nishaka kwigabura icubahiro n'uwundi muntu yararahiye, ibindi vyose yobireka, mugabo ukirondera icubahiro irakureka. Ishaka ibintu nibyakoreka bigaragare ko ari we yabikoze. Nico gituma ihera kuri zero, nico gituma ihera ku biri hafi ya zero mu gukora. Uyu munsi yohagurusa les États-Unis d'Amérique, yohagurusa l'Europe, bagakora ibikomeye ku isi, twavuga turi na internet n'indege n'ibintu bikomeye nibo babidekuvye. Mugagiye guhagurusa utuntu nka twebwe, udufurumi, utuntu tutazwi, utuntu dutoyi kugira icubahiro kize kibicaye. Aburahamu yavuye ahantu hatoyi mu nzu aza kuba sekuruza w'amahanga, abasekuruza w'abizera bose. Uyu munsi tumwita sogokuru. Rero ndababwire, peuple iza guhona, umuryango uja guhona, ubura papa, ubura umupapa. Societe y'uno munsi ku isi iri en danger. Kimwe mu ngorane dufise ntaba fathers, ntaba papa tugifise. Ishengero ry'i Burundi no munsi riri en danger. Kubera iki? ntaba papa. Kote zibiri, abari kuba abapapa ntibatahuye hore yabo. Iyindi kote nayo, abari kuba abana muri uwo muryango risosohobere kuba papa. Nagiye mu manama nabaye ahantu henshi, sinzokwibagira ibintu byabaye ahantu. Umuntu yatanguje ishirahamwe, ibi by'amashirahamwe ya hano muzi, araritanguza ararirongora imyaka abantu bashaka kumukura, mu kumubwira bamubwira ngo ijwi ry'iwawe rirangana n'ijyayandi majwi yaha hose. Ndababwira, ijwi ry'umupapa ntigigera ringana n'iry'umwana. Abantu babura umugisha basuzugura abavyeyi. Ibwirizwa rigira 5 mu mabwirizwa yo mu ijambo ry'Imana riza ryunga 4 yo ku Mana n'ayandi 5 yo ku bintu na societe na nature. Irigira 5 riri hagati riyunga yose rivuga ngo wubahe so na nyoko. Rijya ritahari ayo hepfo ntafata nayo haruguru ntafata. Nzobibigisha ndabigisha amabwirizwa 10, ndabaherana inyigisho nyinshi. Iriri hagati rirori ya mabwirizwa yo ku Mana nayo ku bintu ni papa mama. Ndakubwira, ushaka umugisha uze wubahe papa, ushaka umugisha uzurondera umupapa. Hari abatabafise muri mwebwe, baba ba papa physique cyangwa spirituel. Ndakubwira, biologique atahari, hari abandi bantu bazokubera ba papa, uzububahe. Societe uno munsi iri en danger kubera iki? ntaba papa bahari. Aburahamu ni papa. Iri shengero twafashe iyo vision cyangwa novuga ati iyo objectif ikomeye igoye yuko twifuza kuba umuryango.
aho abatagira ba papa bazobaronka, aho abatazi umupapa icyo ari cyo tuzobigisha. Aburahamu ni papa, nicyo gituma abisirayeli bafise umugisha gushika uno munsi ukoze kuwitwa Aburahamu ku Bisirayeli, ubu bakoze mu mbonero y'ijisho. Muramaze kubona umurundi ukoze ku bwoko biriko birata agaciro. Mugabo twebwe tumaze imyaka mu minsi iheze uvuze ikintu cyitwa hutututsi, umuntu amatwi yaca ahagarara. Cyari ikintu gikomeye ku Bisirayeli. Rero utushije Aburahamu, baba abayisilamu, baba abajudayisme, baba abakristo, usuzuguye Aburahamu baraguca izosi. No kuvuga iki? Bararokonesa puissance y'umupapa. Mwari muzi yuko hari abantu bakunda kwiga ibya leadership. Hari umuntu yigisha ibya leadership cyane ku isi yitwa Miles Monroe. Avuga ngo umukobwa iyo ageze kubaka cyangwa umukobwa atanguye gukura arondera umufiance. Burya ntarondera umuhungu. Muzokumva abakobwa bavuga ngo amakritere muremure w'inguvu agize. Burya umukobwa mwari mubizi ko abari kwarondera papa mu mufiance. Nagomba uwo mukobwa wafise PhD ahembwa salaire igeze hariya azoguma arondera papa. Papa ashobora kuba hari physique cyangwa biologique cyangwa yarapfuye, mu mufiance abakeneye icyo kintu cy'ubupapa. Nicyo gituma tugowe kuko nta bapapa bakihari benshi. Nicyo gituma iri shengero twiyemeje, Diyo ravyibuka, twena Diyo twayiyemeje kuzorera abahungu, kuzobafasha tukabakuramwe abagabo, mw'abapapa. Societe ija kuramba ifise abapapa. Aburahamu ni data. Aburahamu yarizeye, muri uko kwizera Imana imuha kredi, imuha titre idasanzwe yikuba papa w'Abisirayeli bose n'abazosa n'Abisirayeli. Ingorane dufise mu mashengero no munsi, ibice birenga 75% n'abagore n'abakobwa. Abo bakobwa bose n'abagore bariko barondera abapapa. Mu Mana d'abord, muri Aburahamu no mu bandi. Iri shengero tuzokora ibishoboka, Imana izodushoboza turonka abapapa. Nababwiye adresse y'urukundo, ahantu urukundo ruba ni mu muryango. Twabwirizwa kuba turi mu muryango aho mama na papa barera abana. Umuntu wese agiye kuzokuba kugwiwe imaje abona ni ingene yarezwe, ingene papa yarameze, ingene mama yarameze, ingene urugo rwari rumeze, niko umuntu aja kubaka ashaka ko bimera. Abagize esheke rero hariya iyo bavuka ni kibazo, kiba ari kibazo gikomeye. Muraza aho icyo kibazo gitorera inyishu ni mwishengera. Muvuge amen abanyeshengera. Iyo biologically byanse bitakunze aho umuntu avuka aho yarerewe, ishengero ryabwirizwa kuba homede solution kwiyongorane. Ishengero ryo ryerekana ukuntu umuryango umera, uko societe imera. Malheureusement amashengero nta yakihari, byabaye ibikorane. Aho umuntu aza akinjira agasohoka gusa akavuga ngo sengera hajya, mugabo atagira umuryango. Aburahamu Imana yaramukoresheje shiraho umuryango. Umuryango w'abizera ni sogokuru, natwe turi muri uwo muryango tubwirizwa kurerana tukaba famiye. Nta muntu numwe yishoboza urugendo rwo kuja mu ijuru. Ndibuka nkiri umwana ari umupastori yatureze cyane, yamatwereka ngo kuja mu ijuru biragoye cyane, ngo umuntu ntamarsha, umuntu niyiruka, ngo umuntu araguruka akeneye amababa. We yatwigisha tubwira ngo ibaba ryo gusoma n'iryo gusenga. Aho ngo urashobora kuguruka ugashika mu ijuru. Mugabo ikindi no kongera ko nuko turakeneye umuryango umuntu agurukiramwo. Erega nuguruka ahari igiti aba yahagaze ko akiyapuye hanyuma akaguruka. Umuntu aguruka avuye mu muryango. Tubwirizwa kuba umuryango. Hariho umuryango data wa twese. Nico gituma dusenga ngo Mana data wa twese. Muramaze kumva tendresse bamwe iri kuravuga ngo Mana data papa. Abatababonye namwe ntimugire ikibazo. Hari wacitse se w'imfuvyi akaba umugabo w'abapfakazi, nawe uvuga uti papa areze. Hanyuma mwishengero tuba umuryango. Hari abahungu bakeneye model, utayironse muhira ingo mwishengero. Tugiye guforma club y'abagabo aho tuzohora duhura tuvugana ingene tugiye gushiraho ingo zacu, ingene tugiye kurera abana bacu, abahungu bacu bakabona model, abakobwa bacu, kuko
urukundo suje nini turimwo, urukundo aderese y'abantu rubonekera hambere ni mu muryango. Abagabo mvuge muti amen. Ahubwo havuze abakobwa n'abakenyezi, abagabo mwenyene muvuge muti amen. Aburahamu abasogokuru kubwo kwizera, imirongo ni myinshi nobereka, ariko Imana yamubwiye ngo ivyo bibaye rero nzohezagira. Nama ndakivuga kenshi, muze gombe mukimvuge ko tubaho turondera imihezagiro, mugabo imihezagiro irahari, ni garanti. Condition nuko tugenda, nuko tujana nayo, nuko tuyumvira, nuko tuja mu rugendo rwayo. Nabihaye kwa karorero, nabonye imigisha myinshi, nabonye Imana inkorera byinshi, nabonye Imana inkoresha byinshi, biciye muri jewe hariho imfuvyi nyinshi zaronse aho ziba, atakintu na kimwe kubw'izina ry'Uhoraho ryonyene. Reka ndababwire, Imana izoduha umugisha, condition niyi tuyumvire, tuhaguruke, tugende. Aburahamu yaronse umugisha wa mbere yaronse ni Isaka, niwe yararindiriye. Sara, sinzi ko mubizi, mu Bisirayeli ikintu cerekana umugore yavumwe, umuvumo kwari kutavyara. Abisirayeli nabanda babwira basa n'abarundi cyane. Sara nta munezero yarafise, yari umugore ngo mwiza atarakabaho. A 65 umugabo yabwirizwa kubesha kugira ntibamumwikireko kubera ubwiza bwiwe. Mugabo nta munezero yari afise kuko mu Bwisirayeli atavyaye wabari umuvumo. Imana rero imuha umwana afise imyaka 95. Aburahamu yari afise 100, uwundi yari afise 90, yamurusha 10 ans. Muri imagine mwana waronse ico gihe, hanyuma Imana igacimubwira ngo ndamukeneye. Yumviye Imana, umugisha arawuronka, mugabo umugisha ujanwa nigeragezwa. Aka kantu rero ngo marakabigishe, hari amashengero menshi n'izindi nyigisho mutazobironkamwe. Abantu benshi bigisha imigisha n'imihezagiro, abantu nibabwira abantu yuko Imana iguhezagiye irakugerageza. Kuko ikirondera cyambere sujya muhezagiro nishaka kukuderanja, ahubwo ikeneye wewe. Nishaka kushira umutima wose ku mihezagiro, ishaka kushira umutima kuwuhezagira. Difference murayumva? Probleme dufise, dushira amaso n'umutima n'ibyacu byose ku mihezagiro, tukibagira uwuhezagira. Nico gituma duha bike bike, ikazara duha ibyo dukeneye ku munsi ku munsi. Yaratubujije kwiganyira ivyejo. Utanguye kwiyumvira ivyejo, uhavuga mu ikosa ryo kwihebura, uhavuga mu ikosa ryo kwiganyira. Izira duha ibyo dukeneye, uduha ibyo kurya bidukwiye. Ntibibe bike ngo tugume dushonje, kandi ntibibe byinshi ngo tudandahigwe. Mugabo uduha ibyo kurya bidukwiye. Rero ndababwire sokre mu Baroma havuga ngo ukuri mugezemwo nukunyene muci mugenderamwo. Izi wambaye ahugeze iyi nivo Imana niyibona kugeze ko umunsi muri uwo muhezagiro. Ntushaka ikostime yanje yo kuvuna ko mudatwenze, ntushake ikanzu y'uwundi muntu. Mwari muri kuko Dawidi byamugendeye nigukwiye. Hari haho ugeze n'umugisha igomba kugushikanako, mugabo ivuga ngo I will, nzoguhezagira, nzokongerereza, nzoguha iyindi modoka iri hejuru y'ijya voiture, I will. Mugabo icyambere reka tubanze tujane, reka ubanze uvaho, reka ubanze usiga ivyo, hanyuma nzo. Ingorane nayo bye ngitangura, twe tuvuga duti Imana ndabishaka, iravuga iti ndabizi mugabo nzo. Aburahamu abasekuruza w'abizera bose agira titre ikomeye. Mwari muzi yuko n'Imana yategeka mwiyitirira ngo ndi Imana ya Aburahamu, ndi Imana ya Isaka, ndi Imana ya Yakobo. Mwari muzi abazo kwiga theology, les chapitres 11 zose zo muri Genèse ni periode yatwaye imyaka 2000. Muri iyo myaka 2000 Imana yanditse ibice 11 gusa.
mu myaka 350 yakurikiye kuva kuri chapitre 12 ushike kuri chapitre 50 muri Genèse, compare 11 chapitres n'izisigaye zose 40 combien zivugwa ku bantu bane: Aburahamu, Isaka, Yakobo na Yosefu. 4 personnes. Abo bose bamuka kuri Aburahamu bavugwa mu bice 38 bisigaye. Havugwa abantu babiri muri periode y'imyaka 350. Imana iratonda ubuzima bwa Aburahamu, iraja kuri Isaka abo yabyaye gushika no kuri Yosefu na Egiputa na Abisirayeli. Ijambo ry'Imana riraryoshe cyane. Umaze kumenya base ntoyi, ibyo bice byose bivuga ku muntu. Ucubona ukuntu Imana iha agaciro umuntu, igaha agaciro famiye. Aburahamu avugwa muri ibyo bice byose n'abiwe basigaye. Kubera iki? Imana iri kwirakosora ya orgueil abantu bagize muri chapitre 11 bashaka kwiyubakira izina. Iravuga ati ahubwo ifoko mumenya, ifoko mubaka izina ry'iwanje apana igiwanyu. Misemwe Aburahamu kuko azonyizera, hama nzoca ndamugira papa wanyu mwese. Ubu ni data kuko yizeye ibimuharuka kugororoka aba adresse y'urukundo rw'Imana. Imana iri kwiravugana natwe uno munsi. Imana iri iriyereka abana bayo biciye mu kwizera kwa Aburahamu. Hanyuma hamwabonye harangiza havuga ngo natwebwe ko twizeye umwana w'Imana, tukizera urupfu n'ukuzuka kwiwe, duca tuba abaragwa n'abaraganwa nabo muri famiye ya Aburahamu. Muhaguruke dushima Imana, tuzobibandanya. Iyi Mana si umugani. Iyi Mana twizeye ni Imana ihari, iri kwirakora. Ikibazo no kubaza uno munsi, mbega iri kwigusaba gusiga ibiki? Iri kwigusaba kuva hehe? Adresse y'ivyiyumviro byawe bimeze gute? Ukwizera kwawe kungana gute? Famiye wanyu hameze gute? Ku ishuri, kuri konte, mu bintu byawe adresse zawe zimeze gute? Mbega iri kwirakubwira iti vaho hantu, hari ahandi shaka kuguhezagirira, hariho ibindi shaka kukwereka, hari yundi mugishura imbere yawe. Ntitustagne, ntitugume ngaho, ntitugira amamarche sur place tuguma tudubura. Reka twavanse, twumva icyo Imana iri kwiravuga. Reka dutere imbere, amasezerano yayashike. Ibyo yatuvuze ko, ibyo yavuze ku gihugu cyacu, ibyo yavuze kubizera bidushike ko twabaye abana canke bashiki n'abarumuna baba Aburahamu. Yizeye Imana imuharura ku kugororoka. Hari ikintu twagusengera ko muri ivyo byo gusiga, hari icyo wumva utodesida wenyene ngo ejo cyangwa uvuye hano bishobore, ukeneye aide y'Imana, ingo ngaha tugufashe.